Bino amagahunda kare karaba menshi. Ya amagahunda ari karaba menshi. Okay basi nta kibazo navyo nivyo ntace bitwaye sivyo? Reka tubishire muri weekend. Reka tubishire muri weekend. None wewe kuza tuta sawa nta kibazo. Inge mvugane gato n'umuzamu canda gutelefona kwanza. Okay, ubu naho ikibazo kikuzanye niki? Uribagiye ko umwana ataramwandikisha. Ariko mvugo urafise ubwenge wewe buryo. Ni kangahe we bino bintu nguma ndabigusubiriramo? Bwa mbere na umwana namufashije, sivyo? Umwana akiri mu ndi wawe aramara amezi 9 ari mu ndi wawe. Je ndiko ndamufasha. Sivyo? Ubu akwijije amezi 6 ndiko ndamufasha. Urakeka yuko ntarambirwa? None urarambirwa n'amaraso yawe? None umwana rega ni gwawe kandi niwe wamuvyaye. Yaba ntavyemera ko uwo mwana atari uwanje. Simba naramufashije ico gihe cyose. Ariko nanje narambiwe. Gura mfasha umwana ntiyumvamwo ni ibintu nanje birandambira mu mutima. Umwana utiyumvamwo? Yumve. Ko wibagiza kare wamuvyaye? Umwana ni gwawe, ijana kwijana urabizi. Kandi umwana urabona ikihe cyararenze cyo kumwandikisha ngo ndakubwira tumujane mu komine warase kuvyemera. None nje ushaka nkora iki? Reka renda kubwire kino kintu nimba atavyuze. Urantegera? Ukurugutura bimatwi yawe unyumvirize neza. Ubwonko bwawe bushire hamwe. Gakira ivyo ngiye kukubwira. Wewe tuja kuryamana. Nimba nari nanyoye ibiki? Nimba nari nanyoye imbuta buta? Nimba nari nanyoye imimanura jipo? Sinzi ibyo nari nanyoye ku buryo bwuko nisanze naryamanye nawe. Yes, twararyamanye ndavyemera n'umwana ndamwemera ko ari uwanje, ariko uwo mwana sindamukunda kandi nawe sindagukunda. Kandi ntubindenganyirize. Kuba ntagukunda ni ibintu bibaho umuntu nyine ukumvura mwansi, nyine sindagukunda. Byumve. Gura mfasha abantu nje niyumvamo nanje biriko birangora mu mutima. Go far away from me. Fata umwana wawe muje kure. Chaggy no kumbwiye. Ariko ribagiwe kweri ko nirengagije umuryango wose kugawe. Abo tuvukana bose baranaye, baranyirukana. Kubera ndagukunda. Ndabirenga ko ndabareka. Ndaza ngo nkundane nawe. Nene biri kurankorera. Chaggy wabaye. Sinumva impamvu. Umushibura kandi kera warankunda, waranabimbwira ko nkunda. Urabizi sifise mama, sifise papa, bose barapfuye kandi urabizi. Kandi n'umuryango wanje wose warampevye kubgawe. Nje ushaka nkora iki? Mbeho gute? Okay, umviriza nawe ubwo butebe bwawe. Warahevye abantu mwamaranye igihe kirekire kurusha jico twari turi kumwe. Urabata ngo ngukurikiye Chaggy. Okay, ndavyemera nta nyoko wa office ushaka nze kukonsa jewe. Nta nyoko wa office ndabizi. Nkure yibere ndakonsa. Sadra guhera uyu munsi ntuzosubire kongerera mu rupangu uje kuntera umwako. Kandi byakakanye ngeze kuri 3 wazunguje amabuno ugenda. Tu vois? Ngere kuri 3 wazunguje amabuno ugenda ntakubona ngaha anya. 1 Iryo ni rimwe mvuze. 2 Sandra? Guano gato. Sandra,
kubera ko uri mwibarabara uriko uragenda wenyine n'umwana nk'uwo kandi iboneka ko ufise agahinda kenshi. Jo usi umugenzi mubi kandi uzomuhanure. Aheje kuntuka ati ku mwana ngo n'uruzingo ngo ntazi yaja niyaba ngo yarambiwe kumufasha ngo ntiyomwandikisha mu komine. Jo murakwiye kumanura kuko wowe umugenzi wiwe. Gundi Chaggy nzi yakoze ayo makosa. Niwe ashobora kwita amaraso yiwe ngo n'uruzingo. Kuko nyene utari kuri abitahura. Nanje n'ubu ndacari mu rujijo sinumva ko Chaggy yokora ibintu nk'ivyo. None waruvuye he basi? Wiwe. Nemvuye kumubwira twandikisha umwana. None yari yaborewe yabikubwiye akomeye cyangwa? Yarakomeye kurya nyene usanzwe umuzi azoba zikatanywa n'inzoga. Basi ngo mvuge n'inzoga zabiteye. None Chaggy boba baramuroze. Yoba ari mpwemu mbi yamuteye. N'abadayimoni iki? Navyo nzi vrema. Umwana w'inzirakarengane vrema. Okay, basi zunguruka tujane umuntu turaba ahantu two kwicara basi. Mbeho wari wariye? Vrema sindafungura. Kwira izuba n'uwo mwana. Zunguruka. Jo nariyakiriye igihe mbona ko Chaggy yampindutse. Gusa iyo nza kuba umwana mubi inda yiwe mba narayikuyemo. Ariko nibutse ko umwana ari inzirakarengane atakintu azi arije nabikweza. Nzomurera azorya ico ndiye azobaho uko mbayeho nta na kimwe. Aya n'amajambo yaryohera umuhungu ari we wese yumvise wamaze guhura n'ibibazo nkawe bivanye na kondisiyo urimo. Ni ukuri ukomeze ugira uwo mutima kuko uyu mwana kuko ni inzirakarengane. Iyo uza kuba n'umuntu mubi wari kumuvyara ukamuta. Hari abagore bashobora kwihanganira amezi 9 umwana akavuka ariko agaca amuta. Burya rero umuvyeyi niwashoboye gutwara inda akarindira ikavuka akanamurera umwana kuko burya umwana n'uw'igihugu. Bisigure ngo aho uzonanirirwa naje uzombarire ico nzoshobora nzogikora. Ariko sinibaza impamvu Chaggy ariko aritwara kurya cyane umutima w'ubunyamaswa. Kwihakana inzirakarengane umwana atazi icyo azoba, umwana atazi kazoza kiwe. Jo Chaggy ntiyigeze ankunda. Kuko iyo aza kuba yarankunze bino ntavyo yari kunkorera. Arashobora kunsohora nk'imbwa akanyirukana akansohora akantuka akambwira ko n'umwana atari uwiwe ntanamwandikisha. Kandi igihe kiriko kirarenga. Igihe nyabaki? Igihe cyo kumujana mu komine. Ushaka kuvuga ko umwana atanditswe? No. Perenkoni nawe arandikisha ugeze isaha? Birababaje. Akinzirakarengane koko ntigeze hitamwo ubuzima nk'ubu. Ntigeze hitamo kuvuka igasanga se wiwe ari Chaggy. Birababaje frere. Ko nta kibera ubusa. Usanga ari Imana yabipanze ko bizoba ukunyene. Komera kandi ukomeze kwihangana. Ibi si wowe wenyene koko nkuko nabikubwiye biko birashikira. Ariko urashobora kuba umwe
mu bihanganye kandi bashikiwe n'iyi condition n'iki kibazo nukuri komeza wihangane umwana azobaho nako nagerageza Chaggy kumwereka amafuti yiwe ariko ntigera ntaho Asha karibu nukuri ndashaka kwanjye nsuye kubona mwana wanje wari warampevye narashavuye mugabo ndashaka kwanezerewe kwansuye kubona pe nukuri mama no sinzi Imana iguhaye ubushobozi bwo kurunguruka mu mutima wanje ukuntu nezerewe gusubira kubona umuvyeyi wanje niho ndusha kunezerwa nukuri nawe ndanezerewe cyane yego byiza cyane no kuri ko unezerewe nawe ndanezerewe cyane kubera imyaka ni myinshi ntakubona ntagira iki mugabo kimwe gusa nzi ko misore y'ubu mana we mwaronse amafaranga abaronse ukiri muto uraryoye gukibagira n'ibyo wasize inyuma mugabo umuvyeyi kirazira kumwibagira n'amakosa ndaza amafaranga wayaronse ukiri muto nawe urabizi mama amafaranga yose ndonka navuga ko ndabikesha wowe ko wampaye ubuzima umaze kumuha ubuzima rero navuga yuko wakoze igikorwa gikomeye cyane sinokwibagira amwe ni yayandi uhora ubona ndongera ukarema ikashi tukagushikira aho gusa uvuze yuko naguhevye byose nobiharira kuko umwana ntiyigera inkumbu ntizigera zihera ku muvyeyi rero novuga yuko kubera imvo z'akazi urabizi umwanya ni muto ariko urazimara gufise ku mutima ico c'agaciro nego novuga yuko ahubwo ndanezerewe kuba ndasubiye kubona ego gusa sivyo gusa vyari binzanye ikintu nyamukuru cari kinzanye kandi nifuza kukubwira nuko nifuza kurushinga nanje nkaba umugabo nkagira umukunzi nuko nifuza kubaka urugo iwanje nkagira umufasha ndetse nanje nkaronka ibibondo nkaba umuvyeyi nk'abandi ya nico ciyumviro ca mbere cari kinzanye ngaho kugira ngo ndanakigushikirize kugira ngo ukifashemwo kuva kera wahoze umpanura n'umwana wawe ukamba hafi ndetse niyo nakosheje rero nico kintu nje kubwira yego nukuri ndaryohewe cyane kandi ndaryohewe n'ukuri kuze kumbwira ikibazo cyiza cyane kandi kigihe gishemeye naguma nicara ndindi uzombwire ko gira mube babiri nkarindira nkabura urumva ko amafaranga si ikintu amara cyo gira n'ingufu zo kwiyumvira ko worondera umufasha ndanezerewe cyane mwana kandi ni byiza cyane ko nje kumbwira icyo kibazo nenda guhanura nk'umuvyeyi nimba uwo muntu ahari wamaze kubitegura umutima n'ukuri nta kikubuza nanye ndo umukazana nkaronka nakuzukuru mama ikibazo gihari naco ntacuzi ugihari ikibazo gikomeye cyane kandi kinkomereye ntigiye kimwana cyo nshaka kumenya icyo gishobora gukomerera mfise umukobwa nkunda ariko ikibabaje uwo mukobwa afise umwana kandi uwo bamuvyaranye ntamukunda ntamushaka kimbabaza rero n'ukuntu nakunze umuntu yamaze kwibaruka yamaze kuvyara gaca ngira ubwoba ko uwo mwana w'inzirakarengane se we yozohava aza kumutora bikaboneka nabi canke umugore we akazohava mwisubiza ariko nanje sindabibona neza nkabibona mu gifungu cinshi nkibaza ati kubera ko urukundo runyerekeza ku muntu yavyaye biva kuki umva rero mwana wanje ntakubeshe urukundo rujya aho rushaka nejo bundi usanga ujya ukunda akunda abandi urukundo aho rudomye naho nyine nimba rwadomye ko urya mukobwa yavyaye sinumva ko byo kubera intambamye ko mureka kubera yavyaye kimwe gusa nimba muvyumva kumwe
niho nshaka kumenya byonyine mba mubyumva kumwe abisigaye ndabandanya ndaguhanura. Mama, ikibabaje nuko ntarabimubwira ngo numve nawe ko yavyemera, ariko aharabayeho nabi kandi ararusha cyane kuko uwo bavyaranye aramwanga cyane, amufata nabi. N'uwo mwana gushikiye isaha amufata nabi rwose. Nicyo kintu kimbabaza. Umva rero mwana, guhera itariki y'uno munsi, guhera umunsi twicaye turimo turaganira iby'umwana n'umubyeyi, shaka yuko kugira wagize intumbero yo kuba wo mukunda, kugira intumbero yo kuba wibwira umubyeyi wawe kugira agire cyabivuzeko. Ndagusabye ko banza kubaza uwo mukobwa ko agukunda nawe, hama je impanuro ndayiguhe kuri kimwe ku kindi bivanye yuko azoba agukunda. Mwana, ndashobora kukubwira ati murongore ugasanga ntagukunda, kuko nanjye nobabara nk'umubyeyi wawe kandi wabimbwiye ubishaka. Banza umbarize uwo mwana akagukunda, hama mbandanye tugire icyo dushikako. N'ubundi kandi y'amazuru yagarukanye mu rupangu rwanje. Okay, werekana kubaza ikintu kimwe. Ujejwe iki ku buryo bw'uko unzindukira nk'umwaka? Nje kukira kukiye kiko kirarenga. Waroje? Nje kukira kukiye cyarenganye ubunjire mu komine basaba amafaranga. Amande none je no yakura he? Newe ufise amatwi y'ibikobe kobe n'amababi Imana yagushiriye ko wewe. None je ndabigenze ko. Ubigenza uko abandi bavyeyi hakabi bivyeyi byo n'ibitovuze. Ubigenze nkuko abandi bavyeyi babigenza. Numukoza ndimira ibigori hariye fosha. Chaggy. Akanya harigeze kunyitwa je ko ndumukoza kurimira ibigori. Bivuze ko n'uyu mukobwa atanze. Shaka ko ndagupresent uri misi nyambo wewe. Uri mbwira ko wibyo bikobe kobe byawe biye kumari iki? Ayo matwi yawe akumari iki? Nagiwazo basije ndo andikisha umwana je nta kindi shaka. Ukundane nabushaka bose uryamane nabushaka ariko je kwandikisha umwana wawe. Okay, sinzi kwandika rero. Inega no budisi ubyandika. Ugenda uvuga ati papa w'umwana umwitwa amazina hama bihera nta bindi. Mwitwa amazina yahe kayo mazina atayunze. Yitwa ndembega wamwiswende. Wamwiswende. Okay, nigiki cemeza kwanza ko uwo mwana ari uwanje. Nuko ndiko ndakubwira ngo nuwe wanje, ni favere ndiko ndakubwirira. Kugira ngo umwana wawe aronke adresse nawe uronke adresse yo kuvuga ati nararyamanye n'umuntu runaka. Tusikiye kibazo wewe. Kandi ubukobwa bw'inzobe je na manda bivuze. Ubukobwa bw'inzobe butera imyaka. Shirisi na manda bikubwira wewe. Reba umwana mwiza ngaha anya. Uyu mwana mwiza kanuru kabona yuko ariko arakanura. Shiri uri bukige igihe haza babiriki. Burya babiriki bagiye basambanye n'abarundi babibarutsa abakobwa basa nkuko ubundi. Tunjebere uyu mununi nge nasa. Reba umukobwa w'umurundi ampira nge nabasa. Ibiri rangi. Hanyuma ngo nani ngona naragiye ndavye. Je ndavyara abana b'inzobe jewe. My name is the Black Russian. You got it? No. If you don't got it, Forget about. that's reason why. Just forget about. Leave. Huzu nagaruke. Wamwana ntinda ndamwandikisha hehe. None umwana yatoye nyina inzobe ni ya nyina kandi urabizi kandi urazi neza ko umwana ari uwawe ni kweri kuguma umwihakana. Iyo nzobe ni ya nyina nyene nayijane kwa nyina. Kandi ibintu susube nkeneye gusubira mu kubisubira. Sivyo? Ivyo bintu byo kuguma muza mwica mudu. Ubu nayo nibereye mu nariko ndababone kwa shitani nibereye mu mashetani nawe utanguye kunzana ibintu bw'ubumana mana ngaha. Mvi mbere nibigire mu vyi wanje. Gitanguye no kurira. Umurira ayo marira y'abana ngaha jewe. Muri iyo minuni irikirarira ngaha jana hariya. Jana inzira ngiyi ucahi jana hariya jana hariya. Murira mu rugo. Nayo marira ntayaririre ngaha.
kubwana buragira imishatsi benga nimvanda kubwana mwaramweye mwebwe burya mwebwe kirisa mahani karagaciye kigira byatsi hani